Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ninde yishe mupfasoni Rezine Irakoze? Birababaje cyane biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ari kujya habera impfu zitunguranye kandi bigakorwa ku murango izuba riva leta irorera. Hari amakuru menshi twabateguriye ku birebana n'urupfu rw'umupfasoni Rezine Irakoze, turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku byaraye bishikirijwe n'umushiranganje Niteretse, aho yaraye arakariye baburamatari ku buryo bukomeye cyane, akaba yanahavugiye amajambo ateye ubwoba. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa kuri Niteretse, umushiranganje yategetse igipolisi gufuta amajwi n'amasanamu byari byafashwe n'abamenyesha makuru. Ibyo byabaye kuri uyu wa mbere mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Umushiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yariko avugana n'ababuramatari b'intara, abakomiseri barongoye intara, amakomine no mu gipolisi inyuma y'ijambo ry'intagarama ririmwo amajambo mabi ntibyagirije bibi. Umushiranganje Niteretse yategetse abakozi biwe gufuta ibyo bagenzi bacu bari bafashe byose. Urutonde rw'abamenyeshamakuru bari bitavye ico gikorwa hamwe n'ibinyamakuru bakorera banditswe baterwa ubwoba ku buryo bukomeye kubera amajambo ateye ubwoba yari yavuzwe na Niteretse. Iyo nama yabaye mu ruhagarara rudasanzwe ku bw'amasoko yacu. Inyuma y'ijambo ry'ikaze rya Jimmy Hatungimana, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, umushiranganje yaciye yifatira abamuserukira, yabagirije amabi yose ashoboka akorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kubwo abaje muri iyo nama, umushiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yavuze ko hari abakozi bato bato bo mu ntara bamuzanira ibirego bivuye kuri baburamatari, abakomisariya barongoye igipolisi mu ntara zose ndetse no mu makomine. Yari yashavuye ku buryo akankamiye buramatari w'intara ya Kayanza buraruko kubona yacererewe inama. Colonel Reme Cishahayo yashoboye kwinjira mu nzu y'amanama hafi isaha 5:30 nyuma yo kurindira amasaha arenga 2. Yamukankamiye n'igihe ariko aricara, niko umwe mu bari muri iyo nama nyine avuga, agaragaza ko Niteretse yari yarakaye ku buryo bukomeye cyane. Ibyafashwe n'abamenyeshamakuru byafuswe byose. Bagenzi bacu bari batumiwe. Umushiranganje Niteretse mu gutuka abo akurira yagaruka ku biturire, kunyuruza bidandazwa bya nkenerwa nk'ibitoro, isukari, isima n'ibindi byinshi. Amaze kumenya ko hari abamenyeshamakuru muri iyo nzu y'amanama, yadusabye gusohoka. Yasanze byose byafashwe imbere y'uko dusohorwa. Yaciye ategeka rero abakozi biwe gufuta amajwi n'amasanamu by'abamenyeshamakuru bari muri ico kibanza. Niko byavuzwe n'umwe muri bagenzi bacu atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana ku gutinya kugirirwa nabi. Mu Burundi, ubushiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano burafise umurwi wo kumenyesha amakuru no gushira ahabona iby'ubwo bushiranganje. Uwo murwi uherekeza umushiranganje aho agiye hose, ukagerageza gutosora ishusho y'ubwo bushiranganje ababukorera bavuzwe mu bikorwa byo guhohotera agateka kazina muntu. Ariko kuri uyu wa mbere umushiranganje ntiyigeze yitwaza uwo murwi. Hariho igikoresho kibigenewe. N'ibyafashwe n'umurwi ujejwe gutanga amakuru mu gipolisi byafuzwe burundu. Niko byabonywe n'umwe mu bari muri iyo nama. Iyo nama yabereye mu nyubakwa z'igipolisi kijejwe gukingira impanuka mu muhanda. Iterabwoba rikomeye cyane ryakoreyewe abamenyeshamakuru bagenzi bacu. Muri uwo mushuhirano, umuvugizi w'ubwo bushiranganje Pierre Nkurikiye yanditse bagenzi bacu bari bitavye ico gikorwa n'ibinyamakuru bakorera.
ni iterabwoba rikomeye cyane. Mu yandi majambo yatugabishije hamwe hogira ikintu na kimwe kija hanze kuri iryo jambo yashikirije, niko bibonwa n'umwe mu bakoresha babo byababaje ku buryo bukomeye cyane. Ni iterabwoba gusa ibimenyeshamakuru bisanzwe bicagura ibyo bishira ahabona muri iyi minsi, ugaca ufata ibyo bafashe kandi bari batumiwe neza, niko byavuzwe n'umwe mu barongoye iradiyo mu Burundi. Ikindi kiboneka ni uko abategetsi batemanga ibyo baba bashikirije. Bibonwa n'umwe muri bene wacu nyine babona ko amajambo Niteretse yavuze nawe bwiwe yamuteye isoni, ariyo mpamvu yahise ategeka amenyeshamakuru ndetse n'abakozi biwe kugira ngo bafute ibyo bafashe byose. Kuva agiye ku butegetsi gihutihuti kubera urupfu giturumbuka rwa Pierre Nkurunziza muri Ruheshi 2020, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntahengeshwa kwemera ko azoshiraho icuka ciza kubahiriza agateka k'abamenyeshamakuru bakanakingirwa ku buryo bugaragara, ariko abaharanira agateka k'azina muntu bamwagiriza kudashira mu ngiro amajambo ashikiriza. Hari imanga nini hagati y'ibyemerwa na Ndayishimiye n'ibyo akora, niko byama binegurwa na Karine akorera ishirahamwe IDHB mu Burundi nyine, akavuga ko ibyo Evariste Ndayishimiye ashikiriza atabikora na gatoya. Mu rutonde rwakozwe n'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibi cyasohowe kuwa 3 Rusama uheze, harihimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru. Burundi buri mu kibanza c'114 ku bihugu 180. Muri 2022 Burundi bwari ubwa 107 muri 2022. Ubw'icyegeranyo cy'amashirahamwe aharanira agateka k'abamenyeshamakuru, hari umukenyezi w'umumenyeshamakuru agipfungiwe kugeza ubu ari mu Burundi. Ni Floriano Irangabi yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 10 n'ubutungane bw'u Burundi, kandi bikaboneka ko bwari bwamurenganije ku buryo bukomeye cyane. Murazi nyine ko Floriano Irangabi ari umumenyeshamakuru yakoraga ibintu byiza cyane, aho yarenganiraga abarenganye kandi akavugira abadafise aho bavugira, ariko leta Evariste Ndayishimiye icyo yamuhembye nta kindi yamuhembye kumupfunga. Tukiri ngaho ku byashikirijwe na Niteretse, mbere y'uko tubandaniriza amakuru yacu kuri ya nkuru y'umubabaro iriko iravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho umukenyezi arasiwe mu modoka yiwe ku murango izuba riva, ariko leta ntigire ico ibikoraho. Amakuru yacu reka tubanze tubabwire ibyo Niteretse yavuze. Umunyagihugu adashaka gukwegera abatware n'abajejwe umutekano baho abaye ntahirahire ngo atahane igitoro mu ibido canke mu kibuni. Umushiranganje Niteretse yabishikirije inyuma y'inama yagiranye n'ababuramatari b'intara zose zigize igihugu hamwe n'abarongoye abandi mu gipolisi, kuko nyine yabonaga ko umuntu wese azatwara igitoro mu kibuni azaba akoze ku muyobozi amurongoye. Ibyo byose byabaye ejo ku igenekerezo rya 17 mu Kakaro 2023 isororezo. Ku bwa Niteretse ngo mu matohoza bagize basanze hariho bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano bafumbatishwa imwidandazwa ry'amagendu y'ibidandazwa bimwe bimwe nk'igitoro, isukari, isima, ikawa, ubutare, ibiharage, umuceri, amasaka, ibigori n'ibindi, kandi ibyo ngo bigakorwa n'abo ku nzego zose z'igihugu. Akaba yamenyesheje ko muri iyo nama yabahaye ikiringo c'indwi imwe gusa yo kwisuganya bakabihagarika. Agira ati guhera mu ndwi itangura uwo tuzosanga atabyubahirije tuzomusezerera mu kazi. Ngo nayo abenegihugu bazofatwa batanze amahera bayaha abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano atagitanzi babahaye, ngo nabo nyine bazohanwa bagirijwe kwifatanya n'abahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Yagize ati hazofatwa nk'uzoba ateje imbere ubugizi bwa nabi. Ku kijanye n'abafatwa badandaza igitoro mu buryo bwa magendo, Niteretse amenyesha ko muri urwo rugamba bamaze iminsi bakora bamaze gufata abarenga 100, mu gihe abafatwa bashoye ibiharage hanze y'igihugu mu buryo bwa magendo babishize mu mabido nk'abagiye kuvoma barenga 30. Akamenyesha ko bagiye kubandanya bagira amasaka suzuma kugira ngo bamenye nyine abariko barakora ibyo bintu mu makaritsiye ku mitumba yose igize igihugu, kugira ngo barabe ko atabandi binyegeza ibyo bidandazwa mu ngo zabo.
akabagabisha kandi ko aho bazopitora umukuru w'umutumba canke uwurongoye igipolisi muri ako karere atari bwabimenyeshe ko nawe azoca ahagarikwa ajanwe mu butungane akorerwe dosiye yagirijwe gufatikanya nabo nyene icaha. Kubwiwe ngo muri ico gihe nyene bizaba bisigura ko batakizirikana akazi kabo. Niteretse akaba asaba abenegihugu gushigikira izo ngingo kugira ngo zije mu ngiro ku neza ya bose. Niko nyene yashikirije igihe yari muri iyo nama, akaba yabivuganye uburakari bukomeye cane. Amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru y'umubabaro twari twababwiye mu ntango, aho mukamenge ninde yishe nyine umupfasoni Rosine Irakoze yari azwi cane mw'ishengero ry'abagenzi Eglise Evangelique de Aramisi ryo mu Kamenge. Yaba mu Kigobe ahari urugo rwiwe. Bene umushingantahe wiwe bari bafise ibitaro mu Kamenge, aho bita kwa Munezero hepfo yo kwa Bugiyengero. Abamuzi bavuga ko yari umupfasoni yuzuye ubuntu n'urukundo. Mu bitaro byiwe afasha cane abakene benshi bakavurwa ku buntu. Ariko Rosine yari afise ikibazo gikomeye mw'ishengero, aho bivugwa ko yari yarahagaritswe bamwagiriza uburozi. Abamuzi bavuga ko bwari ububeshi n'amashare. Ku munsi wa gatandatu uheze mw'ijoro, Rosine Irakoze hari abo yatahanye mu Kamenge abakuye kw'ishengero nk'uko yakunda kubikora. Niwe yariko arinyongera imodoka. Isaha imwe y'ijoro yari ageze kw'ibarabara rya 13 rya Buyengero, agabanije umurindi kugira ace kuri dodane, haca ipikipiki abayiriko bamurasa mu mutwe. Rosine Irakoze asiga ubuzima, gutyo umwe mu bo yari yunguruje arakomereka ku buryo bukomeye cane. Abarwandikiye barakeka rwose ko urupfu rw'umupfasoni Rosine Irakoze rufise ico rupfana n'injyane ziri mw'ishengero ry'abagenzi mu Kamenge. Bavuga ko hari abari bamaze kumubwira ko imodoka yiwe ariyo izoba imva yiwe. Hari n'abandi boba bari bamaze iminsi bavuga ko ikibazo ca Rosine Irakoze atangwe zibiri zisigaye kidatoye umuti, none yoba yishwe ata n'indwi imwe ihaciye. Amashengero mu Burundi araberamwo ubwicanyi bwinshi cane butigera butohozwa neza. Twaheruka kubabwira ubwicanyi bwo muri ESP bwahitanye Pasiteri Jean Claude Niniyungeko n'umushitsi wiwe muri Ndamukiza 2022. Turafise amakuru y'abapasitoru benshi banyurujwe kuva muri 2015. Abishwe n'abahaswe kwicwa nabo ni benshi. Henshi usanga izo mpfu zifatanya abafataniye amatati mw'ishengero be n'abakozi b'iperereza ryaha mu gihugu c'u Burundi. Birahambaye ko hakorwa amatohoza maze abagandaguye Rosine Irakoze bakamenyekana. Uwogira ico amenya kijanye n'abamwishe yatwandikira muri Fokode kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kari kabateguriye. Wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akani karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.